Amakengurukiye kenshi tibanywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini akaramwe muhereye mu gihugu cacu ciza c'Uburundi makomine agiye atandukanye turi kwigerekezo rya gatanu ndamukiza na 24 tugatugakanya amakuru atose abayatojwe n'abanyeshamakuru bacu bahereye ijyanye no cane nka mwaje gufyenda sabone kutarabikora manuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatoshe turabana amakuru tukugeza kuri imbanisha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe amakuru abayatutse mu masoko yacu y'ibanga ndetse n'abanyeshamakuru bacu baherereye ijyane no mu karere k'ibiyaga binini tuba dufatanyiriza hamwe umwuga w'itangazamakuru kugira tubagezeho amakuru abari kuvugwa ijyane no haba mu migwano iri kubera mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse tukibanda mu gihugu cacu ciza c'Uburundi makomine agiye atandukanye dore ko amakuru yacu kandi yibanda muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini makuru yacu kandi akimanda cyane mu migwano iri kubera mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko mubizi ko hariyo abasoda buburundi ivyo byose tuba twabyegeranyije kugira tubahe update amakuru agezweho kandi aha niho honyine mugabo wakura amakuru yizewe amakuru aba ari ukuri ukware niko tuyabagezaho izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibandaho turaza kubabwira ko umuhari wa tabara tavuga rumwe na leta y'u Burundi akanya biri kuvuga ko wasesekaye mu ishamba rya kibira turaza kubabwira muri aya makuru turaza kubabwira ko kandi umutwe wa M23 wavuze yuko uzarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza buvuweho kubera ko ngo bwaziritse abaturage turaza kubabwira ko abasoda 19 b'u Burundi baguye mu migwano iri kubera mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu yandi makuru turaza kubabwira ko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yamaganye ibiri gupangwa n'umutwe wa tabara byose yabyamaganiye kure hayo yose n'amakuru tugiye kubagezaho ndetse nandi tubafitiye mbahaye ikaze mwese munyemerere amakuru yacu tuyaherenga mu gihugu c'u Burundi dore ko biri kuvuga ko umuhari wa tabara wageze mu ishamba kimeza rya kibira ibi ngibi byatangiye kuvugwa mu mpera ishize mu cyumweru gishize bivugwa yuko umuhari wa tabara murabizi ko usanzwe urwanya leta y'u Burundi ndetse bikunda guhangana bikomeye cyane dore ko twikanga umuhari wa tabara wageze muri iki gihugu c'u Burundi ariko mu makuru dufise nuko umuhari wa tabara uri ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi winjiye bucece ukaba ngo warageze muri ishamba kimeza rya kibira ishamba kimeza rya kibira nubwo ririmo abasoda b'u Burundi nibikuyeho ko umuhari wa tabara wamaje gutangaza amakuru akomeye cyane uvuga ko ubutegetsi bwa Gitega ubwo no buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye ukomeje gukandamiza abaturage ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umuhari wa tabara wavuze yuko abaturage b'u Burundi ngo bahambiriye ndetse baziritse ari nayo mpamvu ngo ubutegetsi bw'u Burundi bukomeza kugenda bukora ibyo bashatse ku bene igihugu umuhari wa tabara wavuze yuko uri hariya mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubwo kutavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gushaka kugirirwa nabi ndetse no gushaka kubohora abaziritse no gushaka gushyiraho ubumwe mu gihugu c'u Burundi bavuze yuko umuhari wa tabara nubwo wiswe umutwe w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'u Burundi ubwo ni General Major Evariste Ndayishimiye ibi bidakuraho intego zawo kandi mu makuru dufise y'ibanga nuko uyu muhari wa tabara ukomeje kwigwizaho ibigwanisho bikomeye cyane na makuru bivuga yuko waguze ibimodoka vy'intambara bizwi nka burende dore ko uri kwitegura kugaba ibitero bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko andi makuru akavuga yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi ibiri ko birajya mbere birabera mugabo na kamaramaza kubera ko ahangaha mu ishamba rya kibira harimo abasoda benshi b'umuhari wa tabara kandi utamenya ngo ni bande igihugu c'u Burundi gikomeje kwibasirwa n'umutekano muke mugabo dore ko mu ntara zigiye zitandukanye dukomeza tugenda twumvamo impfu z'abene gihugu bagiye batandukanye ni amakuru akomeye cyane ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yamaganye ibi bitero by'umuhari wa tabara kandi yavuze yuko aya makuru
makuru uko yamenyekanye nuko umuhari wa tabara uri gufite ibigwanisho ndetse uri kwitegura mu migambi mibisha ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ni amakuru ubutegetsi bwa Gitega bwamaganiye kure buvuga yuko nubwo umuhari wa tabara ukomeje gukora ivyo ari byo byose ngo hangabanye igihugu c'u Burundi, ubutegetsi bw'u Burundi bwavuze ko umutekano w'igihugu ngo wifashe neza. Ariko nubwo ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ibingibi ko umutekano w'igihugu c'u Burundi wifashe neza, mugabo abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeje kugenda bagaragaza ko igihugu c'u Burundi kibasiwe n'iterabwoba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo guhonyora agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bavuga yuko nta mutekano uri ngaha mu gihugu c'u Burundi nubwo ubutegetsi bwa Gitega harimo General Major Everton Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane. Mu makuru dufise ngaha nuko bivugwa yuko amakuru nyayo ubutegetsi bw'u Burundi buguma guhuma amaso abene igihugu bukabahisha amakuru ya nyayo aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse bagenda nyine babigira ibanga rikomeye cyane. Mu nyemerere duhindure page y'aya makuru tujye ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Angaha mu gihugu c'u Burundi hakomeza kugenda havugwa impfu zigiye zitandukanye ndetse n'ubwicanyi bugiye bitandukanye, dore ko umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL ndetse n'abandi banyepolitike bari hanze y'igihugu c'u Burundi bahunze ubutegetsi bw'u Burundi bivanye nuko ubutegetsi bw'u Burundi buba bushaka kwivugana cyangwa se kwica abo batavuga rumwe, bityo bahunga igihugu. Bagaragaje yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukomeje kwibasira bikomeye cyane umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL. Ni mu gihe hakomeza kugenda hasohoka amakuru agiye atandukanye, mugabo ubutegetsi bw'u Burundi bukunda gushinja igihugu cy'u Rwanda yuko gikomeza guterera inkunga zigiye zitandukanye umuhari wa tabara, nubwo ayo makuru baba badafise ibihamya ndetse n'ibindi bigaragaza ko koko u Rwanda rukomeza gutera inkunga umuhari wa tabara. Ni amakuru u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma ndetse ruvuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bafatanyije n'umuhari wa FDLR. Ni umuhari umaze imyaka 30 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo amakuru agenda agaragaza ko watangiye no kwerekera mu gihugu c'u Burundi kugira barebe uko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda harimo Paul Kagame perezida w'iki gihugu yakomeje kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga ko u Burundi ndetse na Kongo bakomeje gufasha umuhari wa FDLR kugira bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo ivyo bivugwa ariko umuhari wa FDLR vyo birazwi wasize ukoze jenoside mu Rwanda 1994 jenoside yakorewe abatutsi uhungira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo uyu mutwe ukomeza kugaba ibitero shuma ku gihugu cy'u Rwanda, ariko abategetsi b'u Rwanda ndetse n'inzego z'umutekano bakomeza gutangaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo kirinzwe bikomeye cyane ndetse nta n'ufite ubushobozi bwo kuba yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko batazarindira gusaba uburenganzira uwo ari we wese mu bazashaka gushyigikira umuhari wa FDL ndetse n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi murabizi ko cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gufunga umupaka uhuza ibi bihugu byombi, haba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, mu kagambane gakomeye cyane kakozwe na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo bafungire igihugu cy'u Rwanda ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ibi ngibi bikomeje kugira ingaruka ku bihugu byombi. Murabizi ko habaga ubuhahirane ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikomeza kumanura ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko mugabo uyu mupaka wanyuragaho ibikorwa bigiye bitandukanye bihuza ibihugu byombi ndetse bizamura umubano mpuzamahanga. Ariko kuva uyu mupaka wafungwa, abatari bakeya bagiye badutangariza ko ubuzima bwagiye mu kaga ndetse habaga ubucuruzi hagati y'ibihugu bubiri ubu bwose bwahagaze. Abaturage baravuga yuko abari biganje muri ubu bucuruzi
ibikorwa vy'ubucuruzi byagiye hasi ndetse n'ubukungu bwabo muri rusange bwagiye bujya hasi. Gusa igihugu cy'u Burundi gikomeza kwivanga mu bikorwa bigiye bitandukanye harimo urwango igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amakimbirane akomeye cyane ari hagati y'ibi bihugu bibiri. Kuva igihugu cy'u Burundi cyajya muri aya makimbirane, ibihugu byombi byahise umutekano muke wiyongera ndetse bikanavugwa yuko n'umwuka mubi uri kwiyongera ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi gikomeza kwikoma igihugu cy'u Rwanda, bivugwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeza guterera inkunga zigiye zikomeye cyane umuhari wa tabara. Munyemerere amakuru yacu tuyajyanirane n'ari kuvuga ku basoda b'u Burundi bari mu mugwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko biri kuvugwa abasoda 19 bose baguye mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ahandi wakura aya makuru nk'aya ndetse n'ahandi wakura amakuru y'ukuri, amakuru aba update, dore ko vyavumbuwe neza ku butegetsi bw'u Burundi bwa Gitega bukomeje kugenda buhakana ivy'aya makuru ndetse bashaka guhuma amaso abene igihugu babagaragariza ko nta kibazo abasoda babo bafise. Ariko museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'umumenyesha makuru wacu uherereye hariya mu mujyi wa Goma, nuko tayari yamaje kutugaragariza amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko abasoda 19 bose baguye mu migwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse abari gukurikiranira hafi iyi migwano n'iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakomeza kugenda bagaragaza ko abasoda b'u Burundi batesekeye muri iyi migwano, ndetse nabo ubwabo barabivuga kubera ko ari bamwe mu cyiciro cya mbere bigumuye ku rugamba ndetse bananga kugwana bata mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo abageze mu gihugu cy'u Burundi bahise batabwa muri yombi barafungwa bikomeye cyane, mu gihe abasigaye bivugwa yuko ibifungurwa ndetse n'ubuzima bubi babirimo bikomeye cyane, bakomeza gukora imyidogo igiye ikomeye bavuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kugenda bukorera ivonyoro ndetse n'ubwicanyi kuri aba basirikare b'u Burundi. Bikavugwa yuko abasirikare b'u Burundi baguwe bikomeye cyane n'amashamba ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivanye nuko batayazi neza. Mugabo abangaba bikunda kuvugwa yuko ari bo bakunda kugira ibibazo byinshi hano ku rugamba ndetse bijyananye na Sadeke. Ni amakuru akomeye cyane, ubwo icyo turaza gukora tutari twamenya neza mugabo ni amazina y'abo basirikare bamwe na bamwe naho bakomoka ngaha mu gihugu cy'u Burundi makomine agiye atandukanye, aho turabagezaho 5 kuri 5. Icyo tugiye gukora ni gukomeza kwiyegeranya, gusa ikiriho nuko aba basoda baguye mu migwano yabereye hariya Sake. Bikavugwa yuko habayeho kurasana ku munsi w'ejo hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Murabizi ko igisirikare cya leta FARDC gishyigikiwe n'abasirikare b'u Burundi, aba Tanzania, Sadeke, abacanshuro ndetse n'imigwi igiye itandukanye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Wazalendo ndetse na Mai yewe na Nyatura na FDLR. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, dore ko nubwo FDLR na FARDC bikomeza kwiganza mu bikorwa byo gutera ingabo za M23, ariko nta kabuza ingabo za M23 zikomeza kubagwanya zivuye inyuma ndetse bikarangira zibatsinze bagakizwa n'amaguru. Mu nyemerera amakuru yacu twihuse cyane tujye kurongoye igisirikare ndetse hano mu gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo ku makuru agiye gusohora, ndetse na amakuru bivugwa yuko ari kuvugwa ngaho mu gihugu cy'u Burundi ndetse arajyanirana n'abasoda bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abasoda bamaze iminsi itari mice bakomeza gusaba ubutegetsi bw'u Burundi kugira icyo bakora ku bibazo bitandukanye haba ku miryango yabo. Ni mu gihe abasoda b'u Burundi bagenda basaba amakuru bakavuga yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje gutanga amategeko akakaye ngaha ku rugamba, dore ko aba basirikare nta matelefone bagira ndetse n'imiryango yabo bakomeza kugenda bagaragaza ko bahangayitse bikomeye cyane bivanye nuko imiryango yabo batagenda bayibona ndetse banayivugisha kuri telefone. Ibi ngibi bagaragaza ko ari imbogamizi ikomeye cyane, kandi bakomeza kugenda bavuga ko abandi basoda ngaha mu bindi bihugu bateraniye hano mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafise amatelefone. Ni inkuru yabababaje ndetse
iki kibazo bakomeje kugenda bagitanga mu butegetsi bw'u Burundi bavuga ko amafaranga badahembwa ndetse n'amafaranga bagiye babemerera ko nta na rimwe barabona. General Prime Niyongabo yakunze kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane ndetse bikanavugwa yuko bivugwa yuko arakomeza kugenda atangaza amakuru akomeye cyane, dore ko azagira urugendo rukomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho azajya kubonana n'abasoda biwe nk'uko vyagiye bitangazwa we ku giti cye, nubwo bitaravugwa ijya nino, ariko amakuru ariho nuko bitunguranye General Prime Niyongabo ashobora kujya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guha ihumure aba basirikare bari mu migwano. Ni mu gihe aba basirikare bo bakunda kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kwikunda cyane ndetse n'imishahara n'amafaranga bagiye babemerera ko nta na rimwe barabona. Munyemerera amakuru yacu twerekere i Kinshasa mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we biri kuvuga yuko tayari yarangije gukonfirima kwemeza ikavuga ko umwari wa M23 ukomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye. Yavuze yuko ibingibi biteye inkeke n'impungenge zikomeye cyane ku butegetsi bwiwe bwa Kinshasa. Avuga ko uyu mwari wa M23 agiye gukora ibishoboka vyose ndetse akanatanga ibyo afise byose, ariko uyu mwari wa M23 ukava mu buseruko bw'igihugu ciwe, dore ko yavuze ko kuva uyu mwari wa M23 wagera muri iki gihugu ciwe nubwo abariramo imyaka ya vuba, uyu mwari wa M23 ni umuhari wa kera cyane, dore ko abasenguzi mpuzamahanga n'abakurikiranira hafi iyi migwano bavuga ko uyu mwari wa M23 umaze imyaka irenga 10 uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wigirebaho ndetse akanareba imyaka amaze ku butegetsi mugabo, dore ko irenga 3 ho gake, bikavugwa yuko uyu mugabo yananiwe gutsinda uyu mwari wa M23, ahubwo uyu mwari wa M23 ukomeje kuganza bikomeye cyane igisirikare ca leta FARDC. Ni mu migwano ikomeye cyane mugabo biri kuvugwa ko iri kubera hari ya Sake, Minova ndetse na Masisi. Ibintu bikomeje kugenda bikomera, nubwo hari bamwe bari kugaragaza ko kuri iyi saha imigwano ikomeye iri kubera Kibumba igizwemo uruhare na Wazalendo ndetse na FDLR, bikavuga ko ari bo bagavye ibitero. Mu makuru twagiye dutangarizwa na Christa Ciwewe umuvugizi w'ingabo za Kongo FARDC, biravugwa yuko tayari ngo yarangije kugabanyamo abasirikare bagiye batandukanye ndetse bakata ku mutwe wa M23 muri pratique ndetse na tekanike ikomeye cyane, aho uyu muhari wa FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare ca leta ngo bikomeje kwiyerekana ku rugamba. Ivyo ngibyo byo byatumye Christa Ciwewe akomeza kugenda acamo amatsinda cyangwa se utugurupe dutoya ngo kugira barebe ko batsinda uyu mwari wa M23. Gusa iyo bivuga nk'ijisho ry'abanyamakuru tubona ko hari ikize gikomeye cyane cyo kuzatsinda uyu mutwe wa M23, nubwo abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko uyu mwari wa M23 ukomeje nawe kwigaragaza mu buryo bukomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakunda kugenda bagaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare ca leta FARDC nta mwanya ndetse na bushobozi bafise bwo kuba bakwirukana uyu mutwe wa M23. Gusa abayobozi b'uyu mutwe wa M23 bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bakavuga yuko ibi ngibi ari ikibazo gikomeye cyane kiri guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bakomeje kugenda bakaza ibintu bakabigira ibintu bikomeye cyane, dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaganye bikomeye cyane ngo kuba bahura n'uyu mwari wa M23, mu gihe umwari wa M23 ugenda usaba aba basoda ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaganiye kure ibi bikorwa ndetse banavuga yuko ibi bitazigera bibaho, mu gihe Antoine Felix Tshisekedi wavuga yuko
azijyana yicarana n'umuhari wa M23 ku meza amwe ngo baganire. Ni mu gihe abasenguzi mpuzamahanga ndetse n'abavugizi b'uyu mutwe wa M23 nka Bertrand Bisimwa bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane hamwe na Lawrence Kanyuka bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butagira icyo bikora kuri ibiganiro bishingiye kuri diplomasi, ubwumvikane, impande zombi zikumvana nta kizagerwaho, abaturage bazakomeza kugirwaho ingaruka n'iyi mirwano yo kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ayo makuru yaragezweho, mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.